komine Rumonge ifise amamoto menshi, ifise imodoka nyinshi, ati ni bande bazikoresha. Vy'ukuri sinzi eta y'izi moto kuko bagiye kugira inventaire ati mufise imoto zingahe, 570,000. Ati yakora kera, ati yakora neza, tumeze gute. Ikintu uko ntafise icegeranyo ntaje ndavyiteguriye, mugabo ico nco nuko amakoperative atari make yaritunganije neza no gusubiza amafaranga baratanguye kuyasubiza muri banque centrale. Ati komine Rumonge ifise amamoto menshi, ifise imodoka nyinshi, ati ni bande bazikoresha. Vy'ukuri sinzi eta y'izi moto kuko bagiye kugira inventaire ati mufise imoto zingahe, urashobora gusanga ni itagira n'ipine n'imwe cyangwa itagira n'imoteri bayishizemwe mu butunzi bwabo, kandi c'est normal. Sino kwemeza ko izi moto zose zo ari moto ziriko zishobora kugenda, zishobora kuzungurusa ipine, mugabo ico nzi coco nuko hariho amaprojet menshi aja gukorera mu makomine agakoresha amapikipiki muri convention, bavuga ati projet iheze iyo pikipiki ishija mu minwe ya komine. Aho rero sinibaza ko mu gihe hari umupartenaire abahaye moto, sinibaza ko boshaka kuvuga ati ntimuyiduhe twaye dusanzwe dufise izindi, kuko ibikorwa byo ntibibuze. Nibaza ko umuntu yoraba neza origine yo zazananye, kuko sinibaza ko izi zose ari zaguzwe na komine, ko ndazi ko hari amaprojet menshi yahejeje ibikorwa vyayo agaca atanga amamoto kuri komine cyangwa kuri province. Hanyuma ati hari kibazo cy'amafaranga yahora aje mu makomine yahawe amakoperative yakoreshejwe nabi. Ikintu uko ntafise icegeranyo ntaje ndavyiteguriye, mugabo ico nco nuko amakoperative atari make yaritunganije neza no gusubiza amafaranga baratanguye kuyasubiza muri banque centrale. Sifise igiharuro mu mutwe, mugabo ndazi ko hari amakoperative atari make ariko arasubiza nuno musi, kubera ayatari make yarungutse. Nivyo hariho ayahomvye, tiko turagerageza turabe icatumye bahomba kugira abafisemwe uruhara bakurikiranwe, kuko ajya amafaranga singabire yari ingurane. Ubu rero nico gikorwa novuga ko turiko turakora, mugabo vy'ukuri twovuga ko twahomvye gose. Araho usanga bijanye n'ama area climatique, ku mwaka bikagenda nabi, umukurikira ugasanga ntuze umwimbu uriyongereye. Mugiye ikibazo numvise mwavuze cuko ngo abaronkejwe amafaranga yaba muri banque de jeunes cyangwa banque de femmes cyangwa muri ayo makoperative nyene ngo babuze aho bashorera. Sinibaza ko no kivuguko, kuko ndafise uburorero bw'abantu ababuze ati amagi babuze aho bayashora, inkoko babuze aho bazishora. Cyo bundi hari umujene twagendeye yagendewe na nyicwa mukuru w'igihugu yororera inkoko ibubanza kuri ferme d'Oranda. Cyo gihe arafise inkoko 10,000. Bundi naramubajije, yambwiye ko zose yazigurishije, zose yararonse isoko arazigurisha, kandi n'amagi ndiko ndaraba ibeyi. Ariko uno munsi nibaza ko nta muntu yabuze aho yashora uno munsi. Nibaza ko peut-être abantu bagize ingorane ntibashoboye kwiconnecta kuri marché, kuko umuntu afise inkoko 10,000 ashoboye kuzigurisha, ufise 2,000 cyangwa 1,000 nawe ntagurishe, urumva ko ari ikintu kitaba gipanze neza muri connection kuri marché. Mu bisanzwe isoko iriho, nta muntu yimbuye yabuze ahagurishiriza umwimbu wiwe, kuko abarundi baguma bakenera ibyo bafungura, kandi nk'ibi byimbuwe i Burundi byo biba bimeze neza kuruta ivyo ibivuye mu mahanga. Ibi vya banque de femmes na banque de jeunes ko badatanga ingurane, burya mu bisanzwe kugira banque idebloque credit nuko biba yabaye convaincu ko iyo projet isohoreye mu mafaranga iri bankable kandi iri rentable. Rero twaravuganye n'ababijejwe muri banque de jeunes na banque de femmes,
ko bobandanya bagira encadrement kugira berekane kungene amaprojet aba monte kandi amaprojet ari rentable kugira idosiye ije nticisubizwe inyuma gutyo gusa ahubwo barabukungene babafasha babunganira ukungene izo projet bazikora cyane cyane banabaherekeze muri execution izo projet cyane cyane ko abara amafaranga ya banke bisaba ko bagira na plan de remboursement ukungene bigenda iki rero nibaza ko ari cyo gukurikira ku munsi turabe mugabo ndazi ko hariho amaze kuronka amafaranga ari ama cooperative n'ama federation n'ama societe nziba amaze kuha mahera kandi barayasubiza neza atakibazo ubwo hariho ivyavuzwe turiko turatohoza tugira turabe neza bijanye n'ibinyeneti hariho abantu basavye amakredi muri banque de France muri banque de jeune batayaronse ku gihe bakayaronka igihe carenze bashaka nko kurima bagasanga bagiye kuyaronka sezo igeze hagati ibinyo turiko turaba kugira tuyagise aya mabanki nayo nyene kugira ivyo finance by'ukuri ari uburimyi cyane cyane uburimyi uko uburimyi burati sezo ikujanye uravye nabi ucubihomberamo nibaza ko ari byo twokosora tukavugana n'ababijeje kugira twunganire abene gihugu bacu ati 1,570,000 ati yakora kera ati yakora neza tumeze gute byukuri nibaza ko uno mwaka hoho 1,570,000 yararenze kuko inkikomine ifise amazone 3 yubakiye zone 3 ubumaze kurenga 1,600,000 deje ibi byose nivyo gusahiriza iterambere mu makomine iterambere rusange mugabo by'ukuri leta yarakoze akigoro kadasanzwe nivyo hariho igihe bayafexe muri ibi vya banque de jeunes na banque de femmes cyangwa mu makoperative mugabo turiko turakungene twevoriwa ahubwo aya mafaranga ubu yararenze uno mwaka ari hejuru cyane rero turiko turaba rwado tirage amakomine twapanze ko tuzokubaka amakomine 360 uno mwaka muri exercice budgetaire muce mugwiza ni miliyoni 200 zirenga ko gato muca mwumva kungena ngana ya envelope nini kandi ije directement gusahiriza inguvu zabene gihugu ari kibazo cyabajije honorable Gwasa ni nakagohe yadukubitiye ati nta kintu kimwe positive kiri muri raporo ya Cour des comptes kinagize ico ndakivuga kuko ibiri positive Cour des comptes ntibigaruka ko ivuga ibitagenda neza gusa kandi niko le corps de contrôle cyangwa d'audit bakora ati tiko turamigira tuja muri commune yagutse ati abantu ko vyabagoye muri commune ibayabaye ati commune yagutse bizogenda gute ni kimwe navuga ati nibyo hari byagoranye timugahora n'ibindi byagenze neza ariko ko turiko turaja muri commune yagutse namwe navuga ati daramezire di possible abakorera intonde abatekanya abazoja muri competition electorale baturonderere abantu bazoba mustanteri bafise ubushobozi kugira tuzogire renforcement de capacité dufise aho twandira kugira bizogende neza ariyo kibazo yabajije kijanye no gutanga ikarate karangamuntu zari gutangwa hisunzwe nouveau découpage kubera amatora nagomba menyeshe ko utanga karangamuntu cyangwa kurondera karangamuntu sigikogwa c'amatora gusa hariho ibindi bintu bikenerwa ko ufise karangamuntu uno munsi nivyo biriko biravugwa gutanga karangamuntu kubera ngira ngo twimirije amatora mu mwaka wa 2025 mugabo ico novuga nuko indangamuntu zitangwa twisunze calendrier electoral kuko mwene gihugu wese ahashakiye afise age roki yo kurondera karangamuntu arayirondera ati twisunga amakomine ya kera
novuga ntitwisunga amakomine ya kera cyangwa amashasha, twisunga uko amategeko n'amabwirizwa dufise abitegekanya. Kuko nimba tuvuze ko twoca tugira indangamuntu zijanye n'aya makomine 42, nukuvuga ko ryabwirizwa mwebwe mwitorera, mwebwe umuserukira bene gihugu, twoba turiho nyanza, kuko rivuga ko iyi ndinganizo nshasha izoba opérationnel nyuma y'amatora. Twoca tuburaho duca rero kugira tubikore, mugo indinganizo y'amatora tereke iri kurakorwa na seni bisunga iyi redécoupage y'amakomine 42 n'intara zitanu. Kuko umuntu tuvuze tuti bica bitera akajagari, nta kajagari bitera kuko umutumba ntiwimutse na komine ntiyimutse, peut-être hahindutse izina, mugabo ufise karangamuntu watoreye nko mu Kayanza nk'akarorero ukaca uja kwiyinstara imakamba, ako karangamuntu agakoresha mu gutora, mu kwiyandikisha byo gutora, kandi karemewe. Nibaza ko ibi vy'amatora nivyo tupreocupa cyane, kuko uburangamuntu ko buriko buratangwa ni nkuko bwahoze butangwa iriya 5 iriya 10, nta kiza konona. Ahubwo ico numvise cyane y'amakenga nico cyabo bantu b'imyaka 14 baronka uburangamuntu, cyanibaza umuntu aba yakamuhaye wari we ce sont des irrégularités à réprimer. Mwotubwira aho mu mazi amaka nkayo imyaka 14 barakokaranga muko mu mategeko nta mwana w'imyaka 14 habwa karangamuntu ntibikunda. Iki rero twoca turaba mukaduha ama precision aho vyabaye kugira tubikosora. N'ibihano vyofatwa, kuko muri état civil ugiye gufosa les données de l'état civil c'est répréhensible. Nibaza ko abo babikoze bariko bashaka konona ibicangwa ibindi. Sinzi ko noba namushikiye kuco yarakeneye, mugabo ico novuga kuri iki kibazo, ku vy'ukuri amatora turiko turitegurira dushaka ko aba amatora atagwa mu rurimwo. Turamaze kugirana inama n'abarongoye imigambwe na seni, turifuza kandi kugira n'iyindi nama imbere y'uko kwezi guhera n'abarongoye imigambwe nyene na seni, kugira utuntu twose bibaza ko twoba utuntu tuza konona tudukure mu nzira hakiri kare, kugira amatora azobe amatora y'akarora, abantu bose bazozavuga ati reka tuje kwigira i Burundi ukungene babigenjeje. Ibi vy'utanga karanga muntu rero mu bisanzwe byategezwa kudupreocupa, ko zitangwa mu makomine ya kera cyangwa mashasha aho ntivyokunda, kuko nta mustanteri twoca turonka uno musi, kuko kugira uzane mustanteri nuko wisunga amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu. Mustanteri afise manda y'imyaka 5, ugiye kuvuga ati ndaguhagaritse wisunze ibwirizwa irihe, wisunze amategeko yahe, mbe muhagarika gute, cumusubiriza nande ko mustanteri atogwa. Ivyo byose n'ibindi bibazo nibaza ko le contour de la question umuntu yozikorera ko, mugo nibaza ko tereke la loi américaine twoyikurikiza kujya nyene, kandi nta kizopfa. Nibaza ko bizogenda neza. Honorable Zeno, ivyo yavuze nashimye kandi nabikengurutse ko abamustanteri bategurirwa amaformation hakiri kare kugira binjire mu kazi kabo bazi ivyo bakora. Mugabo ngaha rero tuzobitegura kugira abamustanteri baronke amaformation hakiri kare, ariko nongera nsubira mvuga nti dukeneye ko zorwa dufise ba mustanteri by'ukuri bafise les compétences ivy'amaformation biza kuzuriza kugira bakore neza akazi kabo. Honorable Bed ninge avuga by'ibinenge, nibaza ko nagize ico ndabivuga ko bikwiye. Honorable Remy ati amasoko ya fonike
cyukuri twebwe kibazo ntituragisanta gose kuko twe nta muntu numwe aratwandikira tubwira ati twe isoko ndayihevye kiretse aho DG Phonique yambiye ko mu Kirundo sinibuka muri commune Kirundo nyene yavuze ko bariko baragira ntuzenya contact barabi gituma isoko iraho yabaye presque abandonné mugabo byukuri nta muntu aratubwira ati isoko yanse kuko muri contrat turababwira yuko le marché le prix est non révisable twokora twoca dusanga peut-être ahubwo mbe n'amafaranga ya leta amafaranga y'abene igihugu turiko tuyagabira abantu abasumissionnaire abatsindiye mu masoko bisaba rero ko umwe wese yitunganya ku rwego rwiwe ko twebwe twinze dusinya contrat nuko uwo dusinyaniye aba yemeye kuko ni wasinye ubwa mbere nuko aba yemeye ko iyo soko agiye kuyikora nkuko amategeko abisaba uno musi rero nibaza ko nta kirapfa gushika uno musi kuko amasoko bariko barayakora kira noneho burya mu bisanzwe aba bakora amasoko tuvugana ukuri baba bakeneye inyungu rero utaronka ya indi wahora wibatije yose nimba wiyumvira ko uzoronka miliyoni 10 ibikoresho bikaduga ukaronka miliyoni 3 ushimira Imana ko nawe yaronse erega biragoye ndiko ndaraba kungene ama competition aba twe twavuga ko nk'umushikiranganji mu ma competition aba twe turahungukira ko haza benshi twitoreramwo utubwiye make watubwiye make nawe bafise kungene yagize ibiharuro vyiwe twe tugaca dushimira Imana ko isoko yatanzwe kandi ikogwa neza ibi rero nibaza ko nibikorwa vya misi yose tuguma dukurikira kandi aya masoko y'amazone cyane cyangwa ibindi bikorwa bikorwa kuri financement ya Phonique eka n'ibindi bikorwa byose bisaba uburyo bwa leta muri rusangi je mbona biriko birakogwa nta kibazo dufise kuno musi nivyo nogira ico nshikirije ko kuri zino commentaire n'ibibazo byabajijwe mugabo nongera mpumuriza vy'ukuri ko ntanzo iri kirasha nivyo hariho ibyagoranye mugabo tutegezwa kuma tubikosora mugabo no kuri tele by'ukuri burya abantu bari ku kivi ntitwobablama bose ngo tugeneralize nivyo hariho ucangwa ubundi usanga byamugoye mugabo hubwo twobatera intege kugira bagerageze aka kanyuma kandi bakita kanyuma ko gushika kwitogwa ry'abandi bastanteri babe bitunganije neza batangero mizero prise imeze neza bandikisha amateka mu gihugu cacu murakoze